Ankakubwira ko ndanakwibutsa kandi ko papa wa mbere yabayeho kuva isi kiremwa ari Papa Petero, ari umwe mu bagendanye na Yesu Kristu canke Yesu, akaba ari we yatowe mu kibanza ca mbere. Iryo jambo Papa Leo 14 yavuze ni jambo noneho ryavugishije abatari bake noneho ku rwego rw'isi, aho iryo jambo noneho nubu likivugisha abatari bake. Abenshi bakibaza ati musatirizi gute utatubwira iryo jambo Papa mushasha Leo 14 yashikirije iryo ari ryo. Ego TV umunezero wacu kuri twese. Loko bakunzi ba Ijambo TV, much respect to you. Udukurikirana gatanu kuri kagenzi kako noneho neri promoter cyangwa umusatirizi mba ndahari kugira ngo dusangire ibiyago noneho tuba tugenda tubacishiriza kuri Ijambo TV, televiziyo yacu, televiziyo yanyu twese, nako televiziyo yacu twese, aho mamubizi ko icivugo cha Ijambo TV ari umunezero wacu kuri twese. Noneho reka ndakuramutse, turazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose z'isi, abari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda turabasuhuje cyane, ariko kandi abari mu gihugu kibanyi cha Tanzania assalamu alaikum, noneho kuba mizirima, ariko kandi kubakizwa Bwana Yesu asifiwe. Noneho kubari ku mugabane wa Burayi namwe turabakunda cyane, ntitubibagiye kubari mu mugabane ku mugabane wa Amerika, namwe turazi ko muba muri abantu bacu noneho bo ku mutima. Noneho isi yose muri rusangi imaze iminsi kuvejo iri mu munezero udasanzwe, na cyane cyane mu kwironkera umupapa, aho benshi bavuze ati turaronse umupapa kiri muto. Uburiri cyatumye nk'umusatirizi ngaruka nje kubabwira noneho kwijambo papa mushasha agitogwa yahise ashikiriza isi yose. Ankakubwira ko iryo jambo kuva rivuze ryaravugishije abatari baki, noneho abenshi baragiye yumvira ko noneho riba nk'ururirimbo mu bantu muti iryo jambo nako papa mushasha Papa Leo 14 yashikirije isi yose, noneho na cyane cyane abemera umuryango wa Ecclesia nijyahe yashikirije ijambo nyabaki. Ariko kandi reka ndakwibutse ko uyu mupapa noneho Leo 14 yasubiriye umupapa noneho aheruka kwitaba Imana, aho yitavye Imana canke yitavye Umuremyi igenekerezo rya 2 kwezi kwa 4 mwaka w'ibihumbi 2025. Uyu mushasha akaba yatowe ejo hahise igenekerezo rya 8 ukwezi kwa 5 umwaka w'ibihumbi 2025. Noneho ankana kubwira ko mu bakardinali canke mu bakardino 133 batowe, uyu Papa Leo 14 niwe yatahukanye noneho intsinzi. Ankakubwira ko uyu yatahukanye intsinzi noneho ku majwi 89 kwijana, noneho ku mwanya wa 4. Robert Francis Prevost noneho akaba yaciye ahitamwo izina rya Leo wa 14, aho nkuko biba bisanzwe umupapa hejeje gutogwa wenyene yihitiramwo izina azokwitwa. Mugere babumvise yuko ari Papa Leo wa 14, uca wumva ko hariho abandi 13 barenganye. Ankakubwira ko ndanakwibutsa kandi ko papa wa mbere yabayeho kuva isi kiremwa ari Papa Petero. Papa Petero akaba ari umwe mu bagendanye na Yesu Kristu canke Yesu, akaba ari we yatowe mu kibanza ca mbere cyo kuba umupapa. Reka ndakwibutse ko noneho iryo jambo yanashikirije, reka ndarigaruke ko noneho nkuko nabikubwiye ko iryo jambo Papa Leo 14 yavuze ni jambo noneho ryavugishije abatari bake noneho ku rwego rw'isi, aho iryo jambo noneho nubu likivugisha abatari bake. Abenshi bakibaza ati musatirizi gute utatubwira iryo jambo Papa mushasha Leo 14 yashikirije iryo ari ryo. Ankana kubwira ko noneho imbere yuko papa atogwa yarabaye umuyobozi mukuru w'itorero ry'abaherezi ba Saint Augustin kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2013. Aha nkanakubwira noneho mu bikogwa papa mushasha Leo 14 agiye kurangura, aho kimwe muri ivyo bikogwa harimo igikogwa noneho cyo gukingira amatungo y'amadiyoseze.
igikorwa cya mbere papa Leo 14 agiye kurangura ni igikorwa cyo gukingira amatungo y'amadiyoseze. Angana kubwira kandi ko igikorwa kigira kabiri ari ugutorera ibibazo bihanze isi yose, aho no kubwira ko iki akaba ari naco gikorwa noneho cyanezereje abatari bake, noneho cishimira abatari bake. Ariko kandi nkagaruka n'iki gikorwa kigira gatatu papa Leo 14 agiye gukora canke agiye kwisunga mu byo azokora ari niki caje avuga ati nzogira ico nkora kugira noneho kuri izi ntambara ziriko ziraba hagati yo muri ibihugu vya Kongo, muri iki gihugu ca Kongo hamwe na Ukraine. Aho nkuko mubizi ko izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo na Ukraine ari intambara noneho zizwi ku mugabane w'isi, aho izi ntambara noneho zimaze gusubiza inyuma canke iterambere muri ibi bihugu byompi uko ari bibiri. Ariko kandi ndagaruka ku gikorwa kigira kane papa Leo 14 agiye azokora canke azokwitaho, aho akaba ari ugutuma ugwaruka gwihebera Imana. Aho nanje nk'umusatirizi murumva ko ngiye kwihebera Imana birenze cyane. Ariko kandi hariya anye Jogo Sanda Beat hariya anye nawe burimwe kugira ngo nawe kumbure iki gikorwa kigira kane kizogukoreho wihebere Imana, noneho ya mirimo ukora ibe imirimo yizewe n'umuremyi. Ariko kandi ndagaruka noneho kuri iki gikorwa kigira gatanu, noneho mu bikorwa uyu mupapa Leo 14 agiye noneho kwisunga na cyane cyane aho ari uguhuza n'abantu tutisunze urukoba canke amoko canke ubwoko. Wote gute ugahuza n'umuzungu wirabura, ariko kandi ugahuza n'umuntu mudasangiye ubwoko, muravyumva? Ariko kandi ugahuza n'umuntu utisunze amadini, ngo uyu duhujwe nuko dusengera muri katolika canke uyu duhuje kubera ko uyu asengera muri Islam canke ari umumizirima nkanje, canke uyu ari umutemwe, canke uyu asengera muri Adventiste canke ari yanye nandi masengero noneho agatandukanye. Ariko kandi imbere yuko ndangiza ikiganiro canje reka ngaruke kuri iri jambo noneho papa Leo 14 yashikirije, aho nkuko nabikubwiye ko iri jambo kuva aribwiye amakungu noneho isi yose ryavugishije abatari bake, noneho rituma noneho bavuga ati turarose umupapa kandi akiri muto. Ndagasubiyemwo umupapa noneho azogira icahinduye ku rwego rw'isi. Iryo jambo rero arishikiriza abantu ibihumbi binarenga, avuga ati Dieu nous aime tous. Hariya anye Christopher Ba ukibona ingene iri jambo borishira mu Congereza, aho yavuze ati Imana idukunda twese. Imana idukunda twese, idacaguye umuzungu canke umwirabure, idacaguye ubwoko bucanke buriya, noneho idacaguye amadini canke idacaguye amashure canke idacaguye umutunzi canke umukene. Dieu nous aime tous. Iri jambo rero ryatumye uyu papa Leo 14 aba noneho aba nk'ururirimbo, aho bagiye baramuririmba cyane bamuhayagiza, kuko iryo ni jambo noneho y'inkora mutima, aho yishimiye abatari bake bavuga ati turarose umupapa kiri muto, noneho umupapa agiye gukora kugira icyakoze kugira ngo isi noneho igire ayandi mateka adasanzwe. Noneho reka ndakubwire ko mwe mudukurikirana ni ibintu byo kwishimira cyane, kuko gukwiza aba subscribers 8,000 ni ibintu kumbure byo kwishimira. Ahangenda ndakwibutsa ko mba ndahari kugira ngo nduze impano z'abatandukanye. Handagaruka ku baririmbyi, aha nkavuga ati abaririmba indirimbo za profane mba ndahari kugira ngo ndabafashe, ariko kandi abaririmba gospel music mba ndahari kugira ngo tubandanye tuduza impano aho ziri hose. Sinibagiye abakomedie mba ndahari kugira ngo tubandanye dushigikira ibikorwa byanyu. Ariko kandi abajisha, abacapa, abavuga amazina, namwe turahari kugira ngo tugire icyo tubafashije noneho kumenyekanisha impano zanyu. Ariko kandi ndagaruka ku bakora business zige zitandukanye, aho mushobora kutwakura ku nimero zitandukanye kugira ngo dushobore noneho kubatangariza business zanyu mukora kugira ngo muvyaze umusaruro ibikorwa byanyu. Aha nkakubwira ko uri mu mahanga canke uri mu makungu ushobora guca kuri iyi nimero kugira ngo tukudugirize impano aho uri hose, kuko
bavuga ati impano y'umuntu niyo imutunga ariko kandi mu gihe udatangaje ibikorwa vyawe bizogorana kugira ngo bigutunge canke bikubesheho. Ariko kandi ca kuri iyi nimero uciye kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 69 amajana 350 canke amajana 350 amajana 455 plus 257 69 350 455 canke uce kuri iyi nimero akamenyetso ko guteranya kandi amajana 257 62 indwi inshuro zitatu noneho 97 plus 257 63 777 97 tuba tuhari kugira ngo tubashikanire ibikorwa kure. Reka rero ndagusezere ntanakwanka ndakubwira ko mba ndahari kandi mba update kugira ngo tugire aho dushikanye impano zanyu. Ariko kandi nkuko papa yabivuze Dieu nous aime tous, Imana irankunda nawe Imana iragukunda, kandi nkuko nyene cyubahiro yabivuze ati turi kumwe twese birashoboka. Reka ndakubwire ko ndagukunda cyane, ndakwipfuriza kuranirwa mu vyawe no mu bawe, ndanakwipfuriza iterambere muri rusange kugira ngo tuzobananye duhura dusangira gafanta noneho hahandi umusatiriza akunda guteramira twese dufise amagara meza. Egozen TV umunezero wacu kuri twese.